ishirahamwe Infonet nitwe twashoboye gutsindira igikorwa co guhuza n'ubuhinga bwa none ibikorwa vy'ubushikiranganji bw'abakozi n'akazi mu gihugu cose, ariko turavyishimiye nk'uko mubivuze kandi ni igikorwa kinini cane gisaba ubuhinga bukomeye, ariko uyu munsi twahereye kuri za ntara zitanu nshasha: Burunga, Buhumuza, Butanyerera, Gitega na Bujumbura, kugira ngo kumwe bitura umukuru w'igihugu abakozi ba leta ejo bundi mu kwezi kw'icumi na kabiri mu kiganiro yari yagirishije hariya mu Cankuzo bidoga ko reclamation zigorana, ubu zizohora zibera nk'izo ntara zitanu, gutyo bapfunyirizwe urugendo bashobore gutora koyokwe. Rero n'ibikorwa bikomeye cane kandi turavyishimira, bigeze ku ntambwe ishimishije, aho mu ma etape 9 twategerezwa gukorerako hasigaye etape imwe gusa, ariyo yatangujwe uyu munsi yo gukarihiriza ubwenge abakozi ba leta bakorera mu bushikiranganji bw'abakozi n'akazi.